mu guhimbaza uyu munsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya igiturire, ishyirahamwe Oricome ryiyumviriye gushiraho ibikorwa bitari bike tuzokora kuva kwino tariki imwe y'ukwezi kwa Kigarama gushika itariki 9 aho tuzoba turiko turasozera ihimbazwa cy'uyu munsi mukuru mpuzamakungu wahariwe kurwanya igiturire. Igikorwa ca mbere twavuze ko tuzoca dutangura nuko guhera kwino tariki uno munsi mu maradiyo ari mu kino gihugu n'amateleviziyo ari mu kino gihugu uko tubishobora nuko inzego z'igihugu zibishobora ari wese abishobora nuko turacishamwe ubutumwa bwerekana amabi y'igiturire n'ingene cyo gwanywa. Ico ni gikorwa ca mbere kiza gukorwa. Igikorwa kigira kabiri nuko umuntu wese abishobora, umuntu wese agerageza kuvugana n'uwundi. Twese abamambre ba Oricome, abakundi byo Oricome ikora n'abandi, twese turavugana ukungere umwese yashobora guterera kugira ngo igiturire kigwanywe. Ikigira gatatu tuzogira ibiganiro mu universite, mu mashuri ya kaminuza n'abanyeshuri kugira ngo tubereke amabi ava ku giturire, tubereke ibibi vy'igiturire. Ivyo rero tuzobikora mu visa atari make, aho Imana izodushoboza hose kuja tuzobikora. Ikigira kane nuko tuzogira ikintu bita urugendo rwo kwiyamiriza igiturire, icyo mu Gifaransa twise caravane anti-corruption. Ivyo tuzobikorana n'igisagara ca Bujumbura kugira ngo dufashanye twese kugira twavuze twese igicimvugo cacu twese tuzobikora tubikorere hamwe kugira ngo ibi vy'ibiturire twese twumve ko ari urugamba rwa twese. Ikigira gatanu nuko tuzokora tuzogerageza gutanga ivyo no kwitareza fiche, ibimenyetso vyerekana amabi y'igiturire, ibimenyetso n'ududepliya duha abantu tuzoba turiko turakorera kugira ngo ibiturire babone amabi asanavyo. Kuko hariho n'abantu n'uyu munsi bavuga yuko ibiturire atangora ari ibintu vyiza. Ikigira gatandatu tuzokora nk'igikorwa nuko hategekanijwe inama zibiri. Inama tuwetse izo nama zizobera mu makaminuza, hari inama yategekanijwe izoba itariki 6 ikabera ngaha nyene, tuzoba twerekana icegeranyo cakozwe ku Burundi ukungene buriko burashira mu ngiro amasezerano mpuzamakungu ya ONU. Ico cegeranyo ni cegeranyo cerekana ukungene kuva ku ngingo zimwe Uburundi bwitwa ko buriko burashira mu ngiro ingene bwazishize mu ngiro. Ivyo rero bizovugwa itariki 6. Igikorwa kindi gihambaye tuzokora ni gikorwa gisosozera ibi bikorwa by'indwi. Ni gikorwa naco gihambaye cyane kuko kizoba ari gikorwa kizoba duha agashimwe ishiramwe Oricome. Murabizi tuzoba dushitanga agashimwe kagira 5 k'umurundi yagerageje kwitanga mu mwaka mu bijanye no kurwanya igiturire. Murabizi abazi Oricome kuva kera barabizi ko twama dutanga kuva mu mwaka wa 2011 twama dutanga agashimwe k'umurundi yagerageje kwitanga mu gukingira itunga ry'igihugu no kurwanya igiturire. Ico gikorwa rero kizorangurwa itariki 9 kuyo munsi nyene uwo munsi wayo kurwanya igiturire, kikazobera aha mu micungano y'ihoteli nyene ngaha mu y'ihoteli mwese kandi mukaba mutumiwe. Hari ico no kwita calendrier yasohotse iriko kw'ivyo byose navuze. Iyo calendrier muzoyibona izoguma nukuvuga kwiyindwi twebwe mwishirahamwe Oricome. Kandi ico nibabwira nuko ibituko turavuga twarabimenyesha inzego zibijejwe z'igihugu
ni ukuvuga yuko bose barazi biriko birakogwa n'abandi mwese dufashanye uno munsi yindwi tuyigira indwi mvy'ukuri yo kwerekana amabava ku giturire n'ukungene coshobora kugwanywa kuko izindi ndwi zogira ibindi mugabe yindwi n'ukuri twese tugerageze umwe wese ivyo ashoboye aterere kugira ngo tugerageze kugira kimwe bita éveil de conscience kukangura ubwenge bwacu twerekane amabi ava ku giturire igiturire uno munsi cyafashwe ku isi nk'akaranda kimaze gufatwa ku isi nk'akaranda rero nuko twese mu Burundi kuva ko arakaranda kuko hari abantu bazi neza ko igiturire ari ikintu ciza ari ikintu cyo gushigikira mugabo twewe twaragize akafishe kavuga kati igiturire cica benshi kikakiza bake usanga ko abantu kakize mugabo nabone nukwenda bijyanye babakize kubera iki none ugize amafaranga ukabura aho wivuriza ukagira imodoka ukabura aho wigendeshereza none mwumva wo bukize gute by'ukuri nabo mubona birirwa bagwaye bakagesera arondera ingene yoshika muri Kenya arondera ingene yoshika mu Rwanda abona babarivye bafise amafaranga menshi mugabo iyo ababishoboka twebwe ngaha ayi twese bitaro tukagwiza amabarabara tukagwiza umuyaga nkuba n'ibindi ivyo ndemeza neza ko atagihugu na kimwe kwisi noneho n'ajya basezerano mpuzamakungu narabivuga nta gihugu na kimwe mwisi cigeze gutera imbere kitakwana icyo giturire nta na kimwe kibaho